mwebwe muvyutse mu gatondo harya mukora iki? Je mbanza kunywa amazi ine un litre et demi namaze kuyipima, ni un litre et demi ndayinywa mu gatondo nkivyuka, hanyuma saa yine nkanywa ikindi gikombe kingana nk'uko nyene c'amazi, hanyuma saa kumi nkanywa ikindi, ibindi navyo ngenda ndanywa icayi, ngenda ndanywa n'ibindi bintu birimwo amazi, donc amaritiro 2 ndayakwiza ku munsi. Uhejeje kunywa amazi utegerezwa kurindira 20 minutes avant yuko usubira kurya ikindi kintu carico cose. Hanyuma abantu bama bambaza ngo mbega wewe unywa iki, unywa icayi kimeze gute? Inywa thé vert irimwo umuravumba, hanyuma nkaca nshiramwo gingembre n'indimu ku bantu bakeneye kurwanya grippe n'izindi ndwara zose zifatira muri système respiratoire, ndashiramwo indimu. Hanyuma vitamine C ifise akamaro kenshi, sivyo vyonyene, hariho n'ubundi bumaro bwinshi, iragufasha no kuvura amagrese, indimu iragufasha kuvura amagrese, thé vert iraguvura amagrese, nico gituma kenshi abantu bama batangara kubera iki none ngo utavyibushe cane gose kandi ufungura. Ariko by the way navyibushe cane gose, ariko nihaye amezi angahe yo gusubira ku murongo, so niba ushaka kuja kuri regime nanje turashobora kubikorana kuri Gasha TV. Abantu benshi baza ko regime ari kuyicisha inzara, kwanga gufungura canke kudafungura ibintu kandi bavyipfuza, oya nta na gato. Urashobora gufata regime kandi ntusonze, ntiwicishe inzara kandi ugafungura n'ivyo wifuza vyose. Nzobibereka niwagumana nanje, nzobikwereka ingene bigenza. Icambere ni ukuheba isukari, surtout irya sukari yo muri sosumo, sucrose. Ca nkoresha ubuki, kubera iki? Ubuki burampa énergie pendant toute la journée iyo mfise ivyo nja gukora. Iyo gushiramwo isukari mu cayi, je préfère gushiramwo ubuki. Ubuki n'indimu na tangawizi n'ibindi wifuza vyose bivanawe n'ivyo ukunda. Hariho abantu bumva guheba isukari bitaborohera, je ndashobora kunywa icayi kitagira isukari, ariko so uwari wese ashobora kugira kanje. Iyo rero wumvise ko ushaka ko bisosa, basi ushaka akantu gasosa, canke wumva uvyutse umenga nta nguvu zikwiye ufise, shiramwo ubuki. Shiramwo ubuki, ça fait le même effet n'isukari, icayi kiba kiryoshe, kiba gisosa. Hanyuma sanzwe ntari umufana cane w'imikate, ariko uyu munsi niyo petit déjeuner nasanze ihari. Comme nari navuze nti uyu munsi c'est random Friday in my life, narengira nsangire namwe petit déjeuner, ngira ntegura umukate na fromage. Abakunzi ba fromage mukaba munipfuza kugabanya ibiro, ntibisigura yuko ucumura fromage, oya, fromage urashobora kuyirya kandi ntunavyibuhe cane gose. Isufiye kumenya kwigerera tutetse muvi. Fromage urashobora kuyirya kandi en plus fromage iraguha inguvu niyo uri kuri regime wahevye ibindi bintu, ivyo bintu birimwo isukari, birimwo amavuta mabi. Du coup fromage ikigufasha kudasonza cane, arivyo bituma wifuza kurya ivyo utategerezwa kurya. Fromage igufasha wirirwa umeze neza mu nda, wirirwa donc utumva ko ufise inzara nyinshi cane. Ikindi ushobora gukora ni ukurya ibiyobe. Wumvise ushonje ufise agacreux, tora utuyobe hanyuma uhekenye utuyobe, uca ugira impression yuko uhaze, ariko utariye ivyo utategerezwa kurya bikuvyibusha nabi. Kenshi tuvyibuha iyo tumaze imisi muri vacances canke abavyeyi bonsa, kandi ku bavyeyi bonsa sindiko ndabakonsera regime. Hariho abantu benshi bama bambwira ngo ndashaka gutangura gufata regime ubunya ngo ko bebe yatanguye gufungura. Oya, wonse hanyuma niwamucutsa wiyumvire regime, kubera bebe yatanguye gufungura ariko aracakeneye ibindi bivyo wawe. Fungura nka bebe rero, ni ubuyi. Nzobereka muri video ikurikira, nzobereka ama breakfast ushobora gufata, donc ama idée y'ama breakfast atandukanye. Iyo wonsa
fungura ivyo bebe akeneye apana ivyo wewe ukeneye, ibindi vyo gusubira kuri taye tuzovyiyumvira mu nyuma, ariko banza kuza uwo mwana. So ubu ngira notse umukate, hariho abakunda fromage itokeje, jewe je préfère yokeje, ndayishira muri toaster. Eh bien, vous avez vu le résultat final ku ifoto, mwabonye umukate n'icayi nariye. Oh, this is a random Friday and it's Eid uyu munsi. Eid Mubarak to my friends, Muslim friends. Nimwaba mutantumye ariko ndazi ko iwanyu mwatetse, ndaza kurya ipirawu. Du coup, nico gituma uyu munsi ntatangura regime uyu munsi. Non. Mbanza kurya umuceri w'iwanyu imbere yo gutangura regime. Ngiye kwitegura, hari ahantu bantumiye, hariho umuntu yantumiye kurya ipirawu, mu kanya ndabereka ce que j'ai mangé, hanyuma vya regime. À demain.